Igenekerezo rya munani ruheshi niwo munsi w'igihugu uzohora ugenerwa nyakwigendera Petero Nkurunziza yahora arongoye Burundi nkuko vyemejwe n'inama nshingamateka kuri wa 20 Rusama mu mwaka wa 2021 igihe bariko biga impinyanyuro y'itegeko nimero 1 akarongo gakitse ubusa gatandatu yo kuwa 10 ntwarante umwaka wa 2020 rihikidaru umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza imboneza yamaho mu kuzirikana mu gukunda no mu gukundisha igihugu. Ibindi vyahinyanyuwe muri iryo tegeko ni nkuko umunsi uzohora uhagararirwa n'umukuru w'igihugu azoba hari ico gihe kuko itegeko ryahahora ryavuga ko uwo munsi uhagararirwa na nyakwigendera bitagishoboka kuko atakiriho nkuko abisigura umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi. Kuko bavuga bati ni wazohagararira uyo munsi ntivyari gushoboka ko uhagararira uwo munsi kuko atakihari. Ikindi naco ni nk'iminyanyuro y'ibihe twoba tugezemwo ni volonté politique kugira ngo uwo munsi mukuru uve mu kwezi kwindwi nyabuna ube mu kwezi kwa gatandatu kugira ngo by'ukuri habe icibutso c'umunsi uwo muntu atarasanzwe mu gihugu cacu c'u Burundi, habe icibutso cyo kumwibukirako abarundi bamwibuke, abarundi bibuke bati umunsi wari uyu. Ikibazo cagiye kiragaruka ko n'abashinga amateka atari bake nuko uwo munsi uzoba wakaruhuko kandi abakozi bakawuhembegwa. Kuri ico umushikiranganje akavuga ko ivyerekeye uwo munsi bizosigurwa mu itegeko ry'umukuru w'igihugu. Mugira ikibazo journée yarayumviriwe ko ingene yogenda kwizoba pe cyari yumviriweho kwizoba shomi cyari yumviriweho kandi niko biri muri iryo tegeko naho ritarasinya. Nkuko vyibonekeje kandi mu bibazo vyagiye birashikirizwa abashinga amateka ntibabona kumwe ivyohindurwa muri iryo tegeko. Bamwe babona ko naho yitavye Imana ivyiyumviro vyiwe bizokwamaho bagasaba ko hoba ikigo kimwitirirwa, abandi ko hoba icibutso, abandi bakabona ko homanikwa amafoto yiwe, eka hari n'ababona ko yoshirwa ku noti abarundi bakoresha n'ibindi. Kubera ko rero imboneza yacu yakugendera Perezida Petero Nkurunziza ari ikitegererezo c'umutima w'ukundi igihugu, turasaba yuko hoboneka ikibanza gitandukanye intatemwa yiwe akaja monima statut kikaba ikibanza c'iratiro cy'ibikorwa vyiwe yakoze, tugashiramo y'amadiscours z'ampanuro ziwe akajamwo ivyamaze byose tuvuge njyana ku munyambagwa ziwe kugira kino kibanza ino misi mikuru canke mu miso kumwibuka kibi kibanza abantu shaburiramo bakigiramo amateka y'ukundi gihugu. Yibaza rero rya discipline ko ryo rigumana kubera hagiyewe ariko ibikorwa vyiwe by'urukundo nawe yasize igihugu birabandana. Tukibaza ko naho tugeze uyu munsi ari kubera we rero bisigura ko dushobora kubandanya twinovora ibikorwa vyiza yadusigiye hano muri kino gihugu. Nibyo rero binjira muri byinshi yuko ibicurano Petero Nkurunziza y'ispe iri layite ibiri gusa iro sipesitera dayo kubera ibikorwa vyiwe yakoreye igihugu. Ku rundi ruhande babona ko imboneza yamaho ryovaho kuko ata muntu yoba imboneza atakiriho. Aho twovuga nk'umushinga amateka Chantal Nkurunziza asaba ko atokwitwa imboneza guide mu rurimi rw'igifaransa yo kwitwa incungu eho. Nanye ko bagize iminyanyuro kuvuga ko de forme ariko James Amakenga kuri titre aho bavuga ko ari guide alors que tuzu ivyabaye yashengiye mukama kaca niyumvira ni mbega twogira ro héros patriotique et aussi byamuranze bya cohésion sociale na sagesse nationale. Hari ico byokunona cyane turavye ivyo yakoreye igihugu. Iciyumviro asangiye na Gatongwasa we abona ko yoza ribukwa ku munsi twibuka kwikukira ku Burundi nk'abandi barundi bose bagize ico bamara mu gihugu. Titre de guide supreme mu gihugu natakiriho mu kumenya ngo iraga la définition du mot guide ko
Gifaransa bavuga yuko c'est une personne qui accompagne pour montrer le chemin, servir de guide à quelqu'un. Canke naho celui ou celle qui conduit d'autres personnes dans la vie, les affaires, etc. Uyu munsi ko uwari Perezida Nkurunziza atakiriho yoguma ari guide gute? Ubwo nivyo bavyiza kumbure n'iki cy'umunsi wa patriotisme kigiye mu munsi wo kwikukira, parce que aba barabaye intwari bose muri uwo munsi wo kwikukira bagiye baribukwa, surtout que mbona ari naho bakunda no gutanga ivyo bidari ku bantu baba baribisenze n'abandi, nibaza ni kumbure vyo bako plus bénéfique. Umushingamateka Ndayisenga Bernard we abona ko ivyo bigoye gushira mu ngiro. Hariho ico ni ikimbiro nigeze gushikiriza kivuga yuko ibibwirizwa rizohava rigorana gushirwa mu ngiro. None raba ryageje kamwe gushirwa mu ngiro, ariko duce duhindura kuko vyagoranye kugenda izova mu shirwa mu ngiro. Kandi namwe bari kubahwa mu n'amashingamateka mwavuze muti abantu barategura ati ariko Imana nayo igategura ati twumbure yabibonye ko bitari gukunda. Jewe n'ubu ndavuga nti burya umushingamateka aje kuvuga vocable guide supreme n'ubu muri kuyiraba ingene vyoba bimeze kuko guide supreme turavye imboneza yamaho ikintu cyamaho cyonyene n'Imana nico no kiraba hama turabe n'ingene bizoshirwa mu ngiro. None iyi saha bizoja mu ngiro gute? Ubu bakuye yuko ari bazovuga ijambo kuri uwo munsi mukuru birumvikana, mugabo ingene bazopama bakotera yuko ari igisirene n'ubu ntacyo numva. Umushingamateka Petero Nkurunziza we yasavye ko umushikiranganje kwerekana ivyaranze abatwaye Burundi bose kuva Burundi butwagwa. Umushikiranganje Janine Nibizi arishura. Umushingamateka nawe nyene Petero nyakubahwa yavuze ati ngo nobakorera tableau kuva ibintu vyagiye birakorwa ari vyiza kuva kuri ntare rugamba cyangwa n'imbere yiwe ndetse gushika aho turiko turavuga bijanye n'iri tegeko kuri Petero Nkurunziza. Sinzi ingene vyogenda kuko urumva ivyo bintu navyo nyene bisaba ama recherche, uretse ko kuri iki kibazo dufise uno munsi nibaza yuko tari kibazo bijanye. Ikindi kibazo cabajijwe ariko kitatangiwe inyishu ni kibazo c'umushingamateka Jean Baptiste Sindayigaya abaza ko uburusho bwari bwemerewe umuhisi Petero Nkurunziza mu itegeko rya kera mu itegeko rishasha bobuha umuryango wiwe. Mbega ko yitavye Imana burya burusho umuryango uzobandanya uburoswa kuko baturi twemera ko aronka agateka nk'aka mu gihugu, nuko nibaza ko n'umuryango wiwe ako gateka wo kagumana. Nashaka rero kubaza ko burya burusho bwose umuryango uzoba mu buroswa. Mwomenya ko iryo tegeko ryatowe n'abashingamateka 87, 26 nabo bararihakana. Ku bashingamateka 87 ku 113 bari bahari, tukaba tuyatoye ku bice 76 n'ibice 9 kw'ijana.